na bose kandi bajya nyenda bakiniye kuko bajya bakekeranye yuko ibintu bimeze neza bashaka baza kuraba bunayazanye iki baye nibo bafana ba vrai nibo mu nyuma baza bahindukira bakaba bafana bandi bakunda cyane banose bakomanta nabi abatukana n'umuco mubi mugabo nahe ndashimye waye umuco muko nivuga nk'umuvyeyi. Hello guys, this is Titus the Sailor here. Just ndabatumire kugira subscribe kuri Niyosera TV. Channel TV nshasha ije kubashikiriza amakuru atandukanye, entertainment n'ibindi. Love and peace. Nuko bisanzwe bimeze murabizi ko kenshi cyangwa ko bwije hano kuri TV ya Niyosera twamatubazanira bishasha kandi bimeze neza. Narababwiye nta mpamvu yuko umu artiste agomba kuca mu kiganiro rimwe akamara ukwezi atagarutse kuko haba hari ibiriko biranka, ariko kano kanya ubona ko nyuma yo gukorana ikiganiro na cyane yatsindiye higanwa na cyane y'umu artiste w'umwaka kuri Radio RFM, kano kanya yasohoye kwa gishasha ca mbere nimba ntihenze ni kogwa ciguruye imiryango ya 2021 mwaka 2021. Sinzi niba mba ndamwita Papa Leila nkuko navyumvise biriko biravugwa ijya nino yitwa MasterLand. Ndakuramutse bro, nongira ndaguha n'ikaze kuri kamera za Niyosera TV. Merci beaucoup musinde umuvyeyi wawe abakogose ko ari uri iki ni umuvyeyi wawe kandi bivuga afashe ubuseri abandi bato mugabo abandi nabo ndi oncle wawe muyomba ndaramukiza ko gose to barira nabandi bifite amazina yahezo na Leila umva bose bakoga bose nabandi bakoga badakunda aba star canke babaza ko abastari tubaka ariko mazita kuri kubivuga nkaho umengo nyene nivyo nyene kaiga ntagukina kuri imwe nivyo man nivyo kwe okay nivyo man nivyo gute ngaho bisobanura bariko baratwumviriza nivyo gute nivyo abakoga ni batwizeye no munsi je nashaka kuba nyine urukundo rwanje rw'amaru nikanakende ko dusangiye n'abandi baririmbyi usanga no musi kwa kurivuga ngo umuryango umwe ngatukisha umuryango umwe atumikisha umuryango bisigura yuko ari abaririmbyi bikuri bose nabi bitwaye nabi mu rukundo bagacitinga bakavangana ariko bikesha bititwiga twese ku buryo nawe ukundana atanumwe uwo mukundanye bagoma mu cintege umva yo stage ninde imyaka mugati soko nzondo bizo biririmba ni aka video wasohoye imbere yuko indirimbo isohoka bariko ninjirira ko gatoya aka video wasohoye uri ahantu wicaye utelefona Leila winjirana cyane umuhamagara ako ari umukunzi wawe mugabo akwihakana mu nyuma bikaza kurangira avuze yuko arambiwe no gukundana n'aba artiste bamwe bati ibintu nibiki ishobora kuba ari true story kuri MasterLand cyangwa bimeze gute turashaka kutubwire ino story uyiciye mu mizi kugira ngo ariko baratwumviriza bumva ibijanye na kino kiwa gishasha kimeze neza wasohoye kuri uyu munsi wa gatano igenekerezo ya 2021 kwezi kwa 2021 ni tariki 2022 usanzwe ni true story. Okay. For you Kubera yambaye ko for real kona namuri ivyo n'itashikira ani ngivyo no kudraga umukobwa ngoya muje gusenga n'abasitari ngoya nani utashikira neze kimura guhenda tuje kuri wewe naje byashikira gaho tubwire rero history yari imeze gute na story mvuga wavuye no mu ndirimbo dufatije mu ndirimbo cyangwa ari ukundi kuntu wavuye dusobanura abona dazi barabizi naho nakunda kudraga cyane bana kudraga baho baba bavuze abantu bandaga nje nkadraga nibisanzwe nyine muradraga yego hama byashikiye vraiment byashikiye ndiko ndadraga mukoga kanyanka ko ivyo nyatekerekera mu mpuwe ivi tino ndagukundana kwiyumva nk'umugabo uri umustar ku ruhande canke muri kumwe murakundana ugera muri y'umukobwa muri clip y'umukobwa aje bavanye muri concert ya dansere biwe ariko urukundo nukurengera amajambo kwa strong Okay, urukundo nukurengera amajambo na cyane kugira ngo rukomere uko iyo wumvirije abana bariya rurapfa niko bimeze kino gihe baduhaye kuwa gishasha hanini nico gituma nakurondeye kugira ngo tugikorere ko canke ugira icyo kitubwiye ko ni Leila w'indirimbo wayihaye title ya Leila kubera iki muri ivyo bibazo byose waciyemwo gukoresha izina rya Leila
Leila n'izina ryafitinze n'indimbo yanje yarafitinganye ama melody nemfise ko sere kuri Vanessa ndiye gukunda Vanessa canke Sandra wabifirize gute wabifirize gute muri Leila Leila yaryoshe tu yaryoshe rakindi tu ibintu birakomeye cyane indirimbo ya title ya Leila wayisohoye umunsi wa gatanu kuri kwisohora muri weekend ni bon en fait barugaye covid yasohoye kuba nyinshi ubare bwarugawe amaboîte dunu yarugawe reka tubaye muri weekend akantu bateramira ko abanyagihugu baryoherwe nyene pasi weekend neza reka ka gift nige ciza okay niriko irabonwa kumwe n'abantu nigeze kubona hano muri groupe bamwe ati kwera kingo yaririmbiye ngo umukobwa haca haje wundi ati none bagomba ririmbira umuhungu kandi nawe ari umuhungu ubona ko kino gihe bigaragara ko MasterLand afise uruhande rumwe rumushike kabisa ravuga ati ngaha turemera gupfa kubera MasterLand abandi ati bimeze kunuku iyo comment ziriko ziraza gutandukanye na cyane ku gikorwa cyawe nta MasterLand uri kurasoma commentaire negative na commentaire positive uheze ukazihuza gutama zikavuka muri iki kuri wewe just vyiza bibira niyo bivuga ngo ubise ngo bikwanirizo hamwe kugira ngo bitugirire neza senda siyasoma ndose abafana gusa bafana neza gusa bamwira vyiza gusa ano niko ndabesha ko turi kwisi na Yesu Kristo mwijuru yasa abantu bamuvuga nabi no musi byose ntabwo ngavuga neza na bose kandi bajya nyenda bakiniye kuko bajya bakekeranye yuko ibintu bimeze neza bashaka baza kuraba unayazanye iki baye nibo bafana ba vrai nibo mu nyuma baza bahindukira bakaba bafana banje bakunda cyane banose bakomanta nabi abatukana n'umuco mubi mugabo nahe bashimwaye umuco muko nivuga nk'umuvyeyi ariko ari haniza abana ati mwaye ibyo bintu muri ko muragira ni vyiza mugabo n'umuco mubi yego je nishimye ko muri ari ugomba kwakira ibi vyimviro bitandukanye ndo muririmbyi nabeshe kandi kuri scene mufana akavuga yuko atanyishimiye abasafara kuvuga buyi ndamubonye sisashabura sinamuhamagara tingo kuri stage akira microphone ushaka turi kurimba nawe kagira abanyegere abishoboye akabikora asumbije nkamubaha atabishoboye naho nkaje n'amati wifuza ikire akashaka kivuga imbere y'abafana umva ngeze ndumuririmbyi ntakibabazwa n'utuntu duto ndabazwa n'ivyo vyumviro bitandukanye biva muri aba canke bariya ntuburakamira mu muziki umuririmbyi mutoyi rero bisanzwe bimeze indirimbo yasohotse ariko hanini sinteba cyane nifuza kumenya kano gaseke ugururiye abakonzi b'umuziki w'u Burundi kari gapfundikiye mbwa wakugure twagasanzemwo Leila ariko haruhande ya Leila hari ibindi bigomba guyiherekeza navyo abakonzi b'umuziki w'u Burundi bifuza kumenya kuva kuri MasterLand biherekeza cyambere ni video y'amateka twabakoreye turakendeye muri video y'amateka bari batumviriza bumviki ni video itondewe ni video irimo umudirector w'amateka director ninde John Erat ni video yakorewe mubanze contenu igize ari y'amateka ni video byo kuri niba yaraswaye n'ubyo byose ari buke yego ubwo ibintu bigeze ku buryo ucutangura kuba nk'umengo uraduze ukadoda nuramanuka gatoya bigeze ngaho kumengo bisa nkaho byakuvunye biratuvunagura musaza byakuvunaguye gute nishaka kumenya murasha muri kamera bakafata ikiganiro nta muntu acimbere acinyuma bandanye okay bijanye n'uburyo biratuvuna musaza uko gituma tuvuna buryo buryo baburi mu materime y'amamiliyoni so ngo naya ngo ni imwe amajana canke iki masende kino gihe yaravuye mu majana oya naje na video y'amajana gize nkora na video ziri mu materime y'amamiliyoni bisugo yuko buryo ndamufashe nkafata norira mwishuri mutuyi wanje no kwiyungunganya akagwa kantu nkeneye umva no kwiteza ubundi buryo personnel no kwiteza mu imbere ariko nkashafata nkafata muri video ntigurishwa na YouTube kwa video so umuntu ashoye umutahe mu bidandazwa yitega inyungu inyungu irimo mugabo ntabwo ari inyungu dihatima kuri video ko video yoyo nta kintu ima dihatima ko ababizi je ni monetize kuri YouTube
abari watch time abari ntoyi video indirimbo ifite iminota 2 watch time abari ntoyi CPU ntoyi na n'umwanya wa ad uboneka ko uca amapublicity mu ndirimbo YouTube icisha ngo Google bisigaye yuko abaririmbyi kuri YouTube nafanga tumuronkamo n'amafaranga y'ubusa make nani cyatwa mayinite nani cyatumi yoboneka ngo icyache yo wakoresheje strategy nayo uca winjiramwe kugira ngo ubwo buryo basi omwe ya interinete uca winjira neza ko ni strategy yindi yo kumenya marketing yo kwida mari digurishije abantu bambuye mu isanamu afana bana updatinze hari gihe umuntu agarurira mu biteramo n'ubwo contrat hirya no hino magenda ararondera niyo tugarurira ntahandi yego n'ubundi buryo wundi abantu badakunze kuvuga mugana ngo nyine ndaje nabwiye ndabukunda ndabushima hari gihe n'umufana ashaka kujurika ko ati ndakugeneye kano kandi ndakugeneye ndakugeneye kubugukunda ibikorwa byawe ndagusapotinze canke uze kunywa amazi uze kunywa amazi kuraga agafana ico neshe n'ubundi buryo bwo kwinjizamo tege twinjizamo nta muntu yo bideha nta muntu biharira kuko abari byo so ku isi yose iyo nka tip irabafasha n'abanyamerika bose barabazironse kandi nta wangu gufasha mu gihe wakoze hari umuntu agakenguruka ubwo bitandukanye wakoze nuko bisanzwe bimeze MasterLand iyo bijya hose ko wakirekuye kandi bimeze neza twitize amasanamu watubwiye yuko turi kuri umunsi wa gatanu avuze ko 18h indirimbo igomba kubegeze kuri account ya YouTube yawe niko bimeze nta kirahinduka yego n'ubundi iri muri private mode nuko debloka gusa okay nuko bisanzwe bimeze ico gifuza kubafana cyo kubakunzi mu muziki w'u Burundi nyuma yo gusohora ino ndirimbo banyizere nuko utari Yesu banyizere kuko ndafise ibintu bikaze muri jewe sitana kumengo birakurenga je sinkaze nk'aba bandi ariko je bifise bikaze muri jewe ndakumengo birakurenga mengo bifise uburemere buta Imana yanshizemwo inzahabu yashizemwo diamond umva ariko bamwe bavyirengagiza bamwe ntibishaka kuvyerekwa bamwe bashaka kubizibira cyangwa kubihamba kandi bamwe nanje ubwanje sindavyerekana neza ugiye kwemeza bamwe batakwemera musi ukafata ikibanza cyambere kuko before ivyo umwaka nifuje ko niyerekana nka MasterLand ivyo biri muri jewe usumbuko twari tugerageze beshi niramiye base baba izoyaje razwe n'umustaha ndazwi ivyo biraza mugabo hari ivyo mfise ntibiramenyekana neza hari ivyo ngifise rero twitege MasterLand agiye kuba style ho kare 2021 by'ukuri nifuza kwerekana no ibintu by'Imana nibizi kazoza mugabo jewe nshaka kwerekana wundi ivyo strategy ugiye gukoresha ni ihe MasterLand kwerekana uvyishoboye nakindi tu uvyishoboye ariko n'ubundi uvyerekana oya nabirekana buke ubu hari izindi nguvu uzananye izo nguvu bako baratukurikirana baca bibaza bati ziriko zizanana he ni bande bariko barazipusa Imana kuri gushira Imana imbere cyane gose muri iyi minsi Imana imbere wakoze cyane ngero ugiye kugurura wakoze Imana imbere uko na leta yacu leta veyi ishira Imana imbere ushize Imana inyuma azomara amazi azokutwikonzira imbere azokwitwa n'isi ubuzima mukubite n'Imana mukubite na satani azomukubita ko satani aremera Imana mana ariko MasterLand ko nguza nkaho ukino gihe ushobora kubera hano uvuga ubutumwa ugamagara n'abihana uzi ukuntu nanje ntanguye gufashwa muze je no mupreacher man no mupreacher no igenda ibasabwe nari no mupagani wewe ibyo byemera Yesu nk'aho mukiza n'umuntu amwemera n'undemera Imana yarashize imbere ni nayo izo gushira ego sinera ntegi muri mvugo nje mutagatifu wa not perfect mugabo Imana imbere okay yubahwe nuko reka ndagukeze kuri audio ndirimbo ni nziza cyane na video vrankeza maze kubona agapande gatoya kandi baguteye ipoto kandi guteye ipoto arona kandi nabonye kandi ungikiye namaze ukabona nkeneye yose hide bialafi ko je hajya nahejeje filme sinemera ko yari iryoshe rero ni indirimbo nkeneye kumenya yatanguye nabibonye bwende kumenya eske ihera gute yawe ndayihabwe urabitse nubaho kimwe muga kino gihe maze kumva audio yose bisawa kandi imeze neza ni indirimbo itambika ni indirimbo ubona ko
uwari we wese agerageje kumvira igikorwa rumaze iminsi uri kuraduha nivyo vyari vyiza mugabo nkunda ko umuntu atera intambwe umuntu atera jimbere avuga ati ni gutera tuje imbere nakaye twasize Imana imbere nta kintu tukwifuriza atari uko ibibanza canke abafana ivyo bamaze iminsi bakwifuriza ruhande y'ikibanza cya mbere ugiye kuba wabaye mu artiste w'umwaka kino gihe ugomba guhagararira kino kibanza haruhande yaho nizere ko nibiriko biraba shitanagiye kuja ku ruhande hanyuma twikomereze MasterLand nta kindi nokora atari gushimira no gukengurukira kuri kano kanya waduhaye kandi narabikubwiye sinzigera ndabagosha droite mu gihe uzofise ikintu gishasha izo buri hose nzogusanga kandi nk'uburazi ko nagusanze iyo murakoze niyo TV mubawe murakazi neza mutahura mutangaza mesha makuru ahambaye yahezagiwe nawe amen murakoze cyane murakoze neza je ndumviriza bia apart yo kwandirimba ndase na passion y'ujournaliste muri jeyo kandi ndibaza ko umunsi nzo passion na muziki ndashaka gufata microphone nje nka na cyane nkayitunguri n'ubu yashobora kubikorera mugabo ni ubuta nkoresha gukoresha mugabo uzonkoresha kiganiro mugabo apana boss ama rero ndashimiye ego nibaza ko Imana iri imbere natwe tutakurikira na cyane tujyamo no munsi mumbona hamagaze ngaha maze basa 26 gutyo niyo ntarajyama ariko nta kibazo akazi kanje ndagakunda kuko uri muri wewe ni muzi naho nzohenuka mpenuye n'akazi kanje muze mu mpamba niteka muvuga ati yari umukozi yari umugabo ego kandi kundi gihugu hore igihugu asante sana master ngakubariki sana uteruje imbere nuko ikiganiro mwari ko murakurikirana kimeze neza ko twana nande na MasterLand ni yourself TV edition yahoze uko bukeye ko bwije narababwiye ko nzoguma ndabaha kandi bishasha bigezweho ku mwanya arkene nawe ntabwo adakora mu kugira ngo ibintu bikomeze kubandanya bigenda neza nta kindi nkora atari kubipfuriza kubandanya mugira amahoro y'Imana aho musanzwe muherereye ciao ciao. Hello guys, this is Titus the Sailor here. Just ndabatumire kugira subscribe kuri nshir'Imana TV. Channel TV nshasha ije kubashikiriza amakuru atandukanye, entertainment n'ibindi. Love and peace.